nk'abo bateye iteka batorobaniza abavuga ubicishije mu benegihugu kugira baserukire kandi kugira dushobora kuba turabubwirizwa neza. Umwanditsi wa Zaburi y'ijana na cumi n'umunani umurongo wa 24 amaze kubona ko ibintu byose ari byiza baravuga ngo ni wa munsi wasizeho turawuhimbarirwa ko turawunezererwa. Turanezerewe ko igihugu cyacu ari amahoro mu mpande zose zacu, ku mipaka yacu ari amahoro, yaba igihugu cyacu ari amahoro. Turanezerewe ko indongozi zacu ari intore. Turamushimiye nyakubahwa ko umuyobozi w'ishubanyiro y'ukwezi kw'ibyaha abatowe n'abenegihugu ntacyo turi ntarizo nawe ntacyo dufise ntabona. Turamuciye ubuzima bwacu dutanguye kino kiringo c'imyaka 5 umurongo wa 5 kuja ku 6. Bibiliya yacu yera yatubwira uwizirize uhoraho umutima wawe wose kandi uwishimikize ubwenge bwawe. Umenye igihe cyose uhoraho ingendo zawe n'abazoranya inzira zawe. Mwana uje ndagushira abantu uzoshoboze abazaruwe n'amashuri make tuzahereza ukwezi reka kotira imodoka zose 140 Burundi bwifashe 60 Burundi butembere abashinwa bazogeye konsigasanga nani tuzorada nomero 172 yo kwigerekezo rya 21 mu Kakaro umwaka wa 2025 ihamagaza isasa rya mbere y'inamashinga amateka kuko nabivuze kare yatowe kwigerekezo rya 5 Ruheshi umwaka wa 2025. Twagira dusabe urongoye rw'igihugu umugwi ujejwe gutunganya amatora seni hano imbere ujejwe protokole badufasha maze amenyeshe banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha ubahwa agiye kurongora bino bikorwa by'uno munsi. Imana ibahetse bwite. Très honorable président de l'Assemblée nationale sortant, honorable député de l'Assemblée nationale élu en date du 5 juin 2025, mesdames, messieurs les membres de la commission électorale, mesdames, messieurs les hauts cadres de l'Assemblée nationale, distingués invités en vos titres et qualités et tout protocole observé, bonjour. Consécutivement aux élections tenues en date du 5 juin 2025, une nouvelle Assemblée nationale composée de 111 députés a été élue. Les résultats ont été proclamés par la Cour constitutionnelle à travers son arrêt RCCB 453, rendu en date du 20 juin 2025. Conformément à l'arrêt sudite, le mandat de la nouvelle Assemblée nationale débute aujourd'hui le 28 juillet 2025. La procédure de tenue de la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue est déterminée par l'article 275 de la Constitution de la République du Burundi qui dispose, je cite, dès sa première session, l'Assemblée nationale adopte son règlement intérieur qui détermine